Ijya tariki Burundi bukina na Gabon ngahi Bujumbura. Imbere ko dushikira ijya tariki kwanza. Tubwire urujya rukina ro guteguriye gute? Ndafisira amakuru mu bakwegere bavuga ko wari udasinziriye. Waguma ufutora impapuro ufuta ugasubira ugafuta ugusubira ugafuta ugaregeje ugasubira muri yabi. We mu mutwe wibwira iki? Ego ico twakuyemo nukumenya ko nta kintu kidashoboka. Ni twaba twaragiye muri kan turashobora kwisubiramo pourquoi pas. Muga hagati y'ivyo hariho ibikorwa eske twararonse isomo turiko dukora iki? Hajya igikuru sukuraba ivyo wakoze nugukuramo ivyo wabonye kugira bizogufashe kubandanya. Nike kintu cyakubaye kuri umukinyi utazofa bibagiye? Ikintu cambaye ko nk'umukinyi naho novuga qualification yantuzenye ya dutsinda Egypte ngaha sinzi ko ari bwanavuke. Twatsinze Egypte ngaha igori ryari giwanje nije nzwa ko n'abakarifi urumva je qualifier l'équipe en tant que joueur en tant qu'entraîneur ni ibintu byoshe gose. La plupart y'abarundi kana abanyafrika muri rusange babona umenga ubukiriro bw'ikintu cyose n'umuzungu. We byaragukundiye mu gihe hari umuzungu yarahavuye vyari vyanze. Iki kintu wobwira abantu basanzwe bakurikirana ibintu na cyane harimo na football kucerekeye umwihwezo ku bikorwa by'umuntu? Hello boys and girls, nizera ko meze neza kuri aha ndabara ko juste gale cadre for more cycle black manishoni black belo camera n'umusaza Queen poem da sound ndabara ko mukubitero mufuturo n'umuhushiro ukaburi kumona Babylon mugati Babylon hoshi ukabukona Rastaman mugati tag 5 Queen poem da sound mwite niyunge ko Alain Olivier Emric Queen poem dasanzwe aka Mutombola niyo naita stage name nickname navyite gute mubi boss dans la place ndagubwira ko n'umukocha afise amateka menshi cyane afise rokoro nyinshi niyo mukocha wa mbere ashikanye Burundi muri Coupe d'Afrique niyo mukocha wa mbere amaze gutuma intara yo hagati mu gihugu itwara igikombe cha Frambo de l'Est. Queen poem dasanzwe ndabura ko vyamaze komera ndakura musa Alain Olivier niyunge ko Emric akazina gashasha ntarinze. Yego naenda kuramutsa sigashasha nako nabatijwemwe no gutarukazi. Yego Patiri rugaragaza nuko atakiriho twabisubiye kubimubaza. Oya marshive yamaho uragenda ubaze. Biriko biza Queen poem dasanzwe. Ndaguha akazi nakari mu kiganiro. Jewe onyita Olivier canke Mutombola. Mutombola n'agatazirano k'ubuhizi. Kora natombora cyane nkiri muto. Wakina Casino wakina Rona. Vya Casino si vya Rona na maje twakina yo gutembagaza ibikopo ukoresha agatennis. Urumva rero naho kavuye gacakaguma ko karamata mbwa vyatumwe nuko osi ba Olivier Mugagara turi benshi. Je nari Olivier Mutombola hari witwa Dumbo hari witwa Olivier Sarura bose barabaruta nabo muze mugabo kugira badutandukanye batezwa kudutazira amazina. Yego Alain Olivier niyunge ko Emric canke Mutombola nuko tubwire ivya football cubijamo gute? Yego football n'umukino twakinye tukiri bato mu quartier dutangura ukina turabana tubikuriramwo ngira n'amahirwe ndabigumamwo mpejeje ukina natanguye Flamengo ndaja muri Gera Atletico izo zose nazo mbwa Flamengo urayizi hanyuma ndaduga nja muri Vitaro muri nonande bangomwe kubera naratsinda gose utsinda gose baramugomwa naho taco twaronka mugabo mwe twaye tubufise kaye tukabikunda nubu nkiriko murabona mpejeje carrière ya joueur na cena nja muri carrière y'aba entraîneur. Imbere kuja mu vy'aba entraîneur uragiye muri Vitaro bica bibandanya gute gure ngo uje muri nationale tuyagira? Ndagiye muri Vitaro muri nationale bica bigenda gute? Muri nationale bafata abakomeye mugaje bari bandokrise nk'umu défenseur muri rya junior yacu sinzi ko mubizi twaze muri Coupe du Monde muri 1995 igihumbi kimwe n'amajana 995 abatabizi na manumva bijijanye imitima ngo Burundi burakina Coupe du Monde bwaraye kinyenye Coupe du Monde y'aba junior muri Qatar hajyanye n'ikibera equipe yacu yarakinye Coupe du Monde hanyuma Coupe du Monde iheze oya sinagiye muri phase finale mbwa nari mu bayiqualifier nari capitaine wabo aracingorane z'imyaka ngo iraduga sinzi rero
nivyabaye nyene ico gihe ntibavyemera wakwije imyaka hanyuma ncanja muri equipe olympique nayo turashobora gutsinda Afrique du Sud ngaho iwacu 4-1 harimwo gwanje na hari iwabo ndabatsinda kimwe c'umutwe nari for ku mutwe gose pani imivyubu nkinisha abakinyi batazi gutera imitwe ego kuko hari amakarita atandukanye ngira nuko ari muremure ego burebure burafasha mugabo hanini timing ingene umuntu asima ingene ukarikira mugi cafashije cyane nuko twakina basket twakina handball twakina vyose ugaca usanga basket iragufashije muri yo detente ego urabibandanya iki niki kintu cyatumye uzinga ibirato turavuga ati ubu rero ivy'inkino kubikina nabivuyemo ego icabitumye haraciyemwo ndaronka akazi kuko twekera ntaco twaronka imyaka ikikira kujana rero utezwa kuvuga ukadezudije waho bigeze reka mpagarike ndondera kandi kazi niho kuvuga ati ndatangura ndaronka akazi muri societe kutura groma y'amafriperi ndakora hanyuma barasubira kuri President Samuel muri Vitaro bampamagara ncandaza ndasubira ndakina gato mugabo narumva ko bidakunda ko nayo mvuye no mu KSMO KSMO ni ijya ntuze service militaire nari inkome mugabo nkumva ko ivy'umupira biriko biranjana sinze ugora abakiri bato niho kudesida gutangura kwiga mu 1999 gutangura kwiga ivy'abamenyereza stage ya mbere niho nayikoze na instructeur Niyonzima Dominique nubakiri ari expert muri FIFA nuko tuza twiga turakora twiga turagira ama association y'abantraîneur kira twagira kuri ijya stade ya kera bakaza twaza turungura ubwenge batwungura ubwenge abakoca badukurira barama bakebe n'abandi bakuze barabidukundisha gushika n'ubu rero murabona ndacara umumenyereza uravyize urashobora gusubiza inyuma gato ikibuka ijya myaka match ya mbere wakoceje yari imeze gute wari umeze gute mu mutima wari self confidence cyangwa naho kwari kugerageza nyene match ya mbere nakoceje icari kigoye ni kimwe sinumva ingene umukinyi adashobora gukina jevyo nkina sinumva ingene atera ipasi nabi abo bakiki barangoye urumva vyari bigoye nyine kuko nashaka bakora ivyo nanje naho urankora mugo urumva ntibigoye buke bukugenda uri adapta wiga kuvya abantu kavuga uti reka ngende buke ngira je na msingabirana abandi badafise muga buke nabona ko ivyo nigisha ntumvishije umukinyi ivyo nshaka ko akina ko murazi football il faut kumumenyereza yumvisha umukinyi byo ashaka akina kugira mu vyumve kumwe kanasi namwiruka inyuma y'umupira umwe niho rero kubandanya ndagira manu za stage bakaza baranyungura ubwenge nkaza ndevuriwa kuko watangwa ikintu gikunda ico no shimigira ko gose aha hagiye ukunda ikintu nta kidashoboka ugikunda ukagikorera ukashiramo umutima abakinyuti mutezwa ugira ibi nibi muraramura abakinyi batari bake umugwi waratanguriye bari umugwi wa Olivier umugwi ratangiye koca yari equipe ya Flamengo ico gihe ndibuka yari muri 3e division abitwa ba Divin bakikibaje mu nyuma ndabakoca kandi nkabona ko mu ngagara aho hahise hari abakinyi bakomeye gose mugabo batigeze novuga bari bakomeye mugabo ntibigeze babikunda wasanga no muhira bata ivy'imipira bavuga ati n'ivy'ibintu umukino w'ibirobezo genda ku ishure ni navyo benshi baciye bahebera ko mugabo abo twashoboye gumana narabona ko barumva kuko hajya kwantrain umukinyi yize n'utize hariho difference ni kuko wize aragaragaza kukumviriza akagukurikira mugahaje utize aragoye nibi vy'amataktike kugira vyumve abona umengo umusazo babona umengo gukina umupira bakawukubita ibindi ntubabaze ivyo rero bikaba bitajaye na football modern naco gituma ubona tuguma ducumbagira n'ubu muga twagerageza ivyo twize twagerageza kubi transmeta ku batoyi bacu ku bana bacu biko biraza ubandanyije ukoca uri kurakoca ama equipe menshi twarakubonye mu nyuma tuza tukubona twumva ngo mutombora ngo yagiye muri Sweden bica bikuzamo gute ngo vuga ati vy'ubukoci vy'Ibujumbura nabihevye warugiye kubandanya wungura ubumenyi cyangwa warugiye kurondera ubuzima ego muri Sweden nyene nagiye murazi ko twahurumbira iburaya kenshi twagenda hari gihe vyakunda bikanka muga hanini nshitse hari abaragwa opportunity yo gutora ico ushobora ico ukunda natanguye nkora muri mwishuri ibintu vya sport mfasha umwigisha aho ntararonka impapuro baragerageza bakagira encadrement kugira ntimubibirobezo muje kurumba bahagira encadrement njagira encadrement y'abana mu mashure mugabo muri encadrement nkaca mbandanya nkina nayo ngishoboye gukina mu batama
twari dufise ekipe yo mbatama yo muri commune yitwa Erivare hanyuma ndabandanya mugaye ivy'impapuro biranga urumva ubugiye gutanta ubuzima bwanse ahandi urashobora kurondera ahandi ndabona ko impapuro zigoye kuronka kuko ico gihe ndibuka nari mvuye muri stage ya Barcelone bahagikina ba Ronaldinho hagikina ba Messi hakiza ari muto ba Iniesta bagikina ba Xavi ndagenda ndashobora barabinkundije gose mugabo uraza abagenzi baca babwira ngo urashobora kujibura ugasubira muri Afrika ahanini mugano kurana nabuze impapuro nca ndavuga nti sinshobora guma hariya kugumya hariya ucuba umusanzabri cyane nko kudesida kugaruka mu Burundi kuko n'abazungu twakorana nambwiye ati wewe ukubwenge uciye hari iwawe ntuzobura akazi shaka witahire kwanzwa no mu gihugu ciza ko twara ahantu hagira hiver hafi umwaka wose ugasanga no gupratika football biragoye bati niwisubirira iwanyu urashobora kuzovamwe ikintu gikomeye muri football. Kiyagiye umenga ugarutse wacyushikira muri Lydia Ridic? Oya kiyagiye ngarutse nashiye muri Union Sporting. Ego. Bakina ahantu hadashobotse kuri ya stade yo hepfo. Ahantu vraiment sino bivuga muri micro naho basigaye bavuga ngo birafasha haranuka bibi haranuka. Muga ndavuga nti reka ko nonse opportunity no gusura kocha equipe reka ndabantrene ndabe ibyo nasize ko nyaho bigeze ico gira nasanze Union Sporting ari yanyuma abana hevye bagira bakoroke kubera nanje nayo mvuye ibura mfise inguvu kabisa zo kwantrena nca ndabantrena gato mugatiriga twire match amicale mbwira kwanza wabatsinze vyinshi ndatangura ndakina na Interstar bari babatsinze ndwi duja twatsinda abajwere bari beza barabo mona ba Musalo bagikina abitwa ba Zakaria eka bari bakinyi benshi ubona ko ari beza mugabo habuzu bashiramwo iryo shaka ryo gukunda football niko gushobora kwigumana baca baratangura kumbona baca bavuga ati uyo dufasha muri Diaridike ncanja muri Diaridike duratwara coupe du president batoya n'ubu ntarashika haje Imana yaguhezagiye nta kidashoka ncansimbira muri Flambeau d'Orest muri Flambeau d'Orest ncangira Imana ni Primus League ya mbere natwaye muri Flambeau d'Orest en 2012-2013 ntihenze ncantwara Primus League njanja gukina hanze ndashobora kwerimina equipe ya mbere ya Diable Noir ya Congo Brazza equipe yadukuyemo ndibuka ni Coton Sport de Galois naho nyine badukinije kuzuba ritagira uko bimeze twarakoranye imyaka 2 ncangaruka muri Vitaro sindavyibuka neza mugana cengaruka ca ndabaheba ndavuga nti reka nze gutaratariza Bujumbura nuko gushika no munsi umuntu agiye kuraba imisi yose kenshi na kenshi imigwi igiye kugwa urayishikamo bigahinduka twarabibonye kuri Union Sporting twarabibonye kuri Flamengo n'ubu na Buja City turabona ko yirimo nirihe banga ukoresha kugira ngo ino migwi bigomba mu mupira ntibazokubeshe ntabanga na rimwe ribaho nakazi kumvisha abakinyi ushaka gukina kuko nitwumvisha kumwe abantu hamwe gisi bamwe turasa mbwa nitungana je ndashobora kubashira imbere akazi nkabakoresha nkabaruhisha kugira bazobandanye babone ko football shobora umuntu ashobora kuba kubera football turabazi ababa kubera football nivyo ngera kubashiramwe kugira mbanza kwanza kubakundisha akazi bumve ko umuntu afise amaguru abiri ukagira yandi ko kubera ikakurusha gerageza nawo murusha niyo esprit de combativité ngera gushiramo mu bakinyi kugira bashobore kwiyumva naho ko bashobora kuba bambere je ngiye muri equipe ndababwira je sindi wanyuma ndu wambere vyanka vyakunda sawa ncange ndakurondera dusubire dukore gute kugira turabe ko dushobora gushika kuri niveau yacu uri hejuru kuko umukinyi hagiye ugomba kwigurisha ntuzotangura muri equipe ya 10 ndaba kwanza muri equipe zine za mbere kugira mvuga nti aba baragwanye barondera igikombe muga ugiye kurondera hasi ugumuca hasi nyene biriko biza kuyindi point bidasanzwe mutombora tuje gato rero kucerekeye equipe nationale uraje urizewe ngo shwe ku mukoci wa equipe nationale usubiriye umuzungu ukivyumva kwanza wavyakiriye gute arumva ko ayo mabanga azokora nkivyumva je kuva nabwiye vuba muri 2004 ndibuka tugiye muri Ethiopia twarabaye vice champion turi kumwe no bya nakweretse ba Fabrice abitwa ba Saido bagikina n'ubu twarabaye vice champion ma Ethiopia nico yitubana uvuga ko nari yajwe umukoca yitwa Ramazani uyo Ramazani rero yaramfashije muri abandi badufasha kugira dushobore gutera imbere Ramazani rero turajana tubaye vice champion hanyuma umva naro muwaje kuva muri 2004 ndaswanda muwaje wa Dominique instructeur na muwaje wewe turaja Zanzibar naho nyine tuba vice champion ico twakoze hacaza umwana witwa
Lotfi yari umu Egyptien turakorana ndumuhajwe naho nyine genda haza Abdel Malek ndumuhajwe nyine urumva uwajwe nari ndabumenyereye ku buryo na equipe nationale kunduza bitari bigoye barabona ko nakora n'abantrainer benshi naco gituma nibaza baciye banyemera depuis 2016 ntuzenye Abdel Malek agiye baca baranyizera barampa umugwi w'intamba w'abakuze turakora imyaka 4 Imana irafasha 2019 turakina kane mwarayibonye ngaha imbere ko dushika muri kane niyo nkeneye kumenya imyiteguro nihangaro wari wihaye ni indoto wari ufise zo kuba umukoci wari ufise indoto yo kuzoshikana Burundi muri kane mbega kubishika ko hoho byarakoroheye ega kubishika ko ni kakazi gacamwo mugani wibagire ko nari capitaine wa equipe nationale de junior urumva ko wa mbere sibiju nyene ni esprit na cultive muri jewe je sinigeze nemera gutsindwa naragerageza igishoboka cyose kugira equipe yanje abakinyi banje bamererwe neza ibishoboka byose ari moral ari iki tukaganira twese nkumva ko twese dushaka kuba ba mbere mugabuze iki habuze ibikorwa reka rero tuje ukivi dukore urumva rero sibishasha ari kuba umumenyezi wa equipe nationale canke iryo hangiro ryo kuba wa mbere twabitangiye turabakinyi birakura iki en fait ico ufise kiragukuramwo utabizi mugabo nawe utegerezwa ugipusa kugira gishobore gushika ico rero novuga ko ihangiro ryari unjuru kuzokina kane uko twarayikinye turaba junior kuri iki twekino turaba senior duca turagira uko turakora benshi nshangira Imana babara abakinyi banyumvira twama tuvugana ari yantu bavuga ati yaradufashije nkasubiramwo afite abakinyi muyaga mukaba bagenzi bakaba abana bawe ukababira umuvyeyi nta na kimwe badashoboye nuko gusa ibiganiro vyacu n'abakinyi tutabishira imbere mugabo niyo experience yo kujiburaya nashoboye kubona ko umuzungu mubanye nta ukuze nta muto bakubahira ivyubahiro vya ibikorwa vyawe nivyo bazokubahira ntibazokubahira ngo nuko vyibushe cyangwa ni muto bakubahira ku bikorwa vyawe n'ivyumviro vyawe turabona no mu bindi bihugu nk'umukoci yitwa Ariusise yarabaye umukinyi nka wewe unyuma urabona ivyo ariko arakorera igihugu ciwe igihugu ubona ko yagishoboje nawe nyene gushika ku ndoto nyinshi nawe turabona ko wabaye umukinyi wa national uraba umukinyi mu migwi uraba n'umukoci la plupart y'abarundi kana abanyafrika muri rusange babona umenga ubukiriro bw'ikintu cyose n'umuzungu we byaragukundiye mu gihe hari umuzungu yarahavuye vyari vyanze iki kintu wobwira abantu basanzwe bakurikirana ibintu cyane harimo na football kucerekeye umwihwezo ku bikorwa vy'umuntu cyane cyo cyumvira cyane ciza kandi twebwe nasanze hari ukuntu twikomplexa je nagiye kwiga mu Budagi Henef Schule c'était en 2005 turagenda turiga twarimwe n'abazungu abasida americain ubwoko bwose bwarimwo hanyuma ico novuga ntuzosubire kugereranya umugwi canke uwundi kuko no munsi kugira umugutera imbere hariho question buryo bajya Ariusise ubona babiburaya Ariusise twaronse n'umwanya wo kuyaga hajya ni bofre wacu umugore wiwe n'umurundi kazi turaronka umwanya wo kuyaga hajya duhuriye muri kane bapana muri kane tugiye hajya twagiye mu Bwongereza tugiye hajya twagiye gwa Primo Driche twari kumwe bantuze ba desha turi kumwe desha twaba mu vyumba birabana ivyo byose bafata umuntu yitwa ko akomeye bakamushira hamwe n'umuntu ava mu gihugu bafata ko kitaratera imbere muri football kugira uzura musumako nanje nashoye kwiyamiza ndabaderanje kabisa no duhuye nta kindi nkora ndabaza bigeze ivyigwa vyawe mu guruva bararonka umwanya wo kuja kwiga hajya nuko twikomplexa nkuko twebwe twatezwa kuba dufise nk'ubu turi muri treve twagira recyclage twungurana ubwenge ahanini nshikira kungurana ubwenge kuko babaja mu recyclage bakavuga ati mondial bakagira ama analyse nico gituma umuntu yevuriwa rero novuga ko uburyo bashiramwo bobo nubwo dushiramwo usanga atawo bisabisaniye nico gituma tutokwidoga gose ahubwo tuvuga duti ejo tuzokora iki turiko duteguriye abana bacu tubategura gute tubanze kwanza twipose des questions zishobora gutuma ejo canke igejo ijya stade ni yuzura basi mama wanje ntihagire uzodutsindira ngaha hagire uzodutsindira ngaha hari tariki mfise umugenzi ijya tariki Burundi bukina na Gabon ngaha ibujumbura hari umugenzi yahora ajya bigoranya ari kujya munsi yanyishuye kujya inkoko n'agakwavu ujya munsi arabimara kuri umunezero ndagereye kumenya imbere ko dushikira ijya tariki kwanza tubwire urujya rukina rwo guteguriye gute
ndafite amakuru mu bakwegera bavuga ko wari udasinziriye waguma ufutora impapuro ufuta ugasubira ugafuta ugasubira ugafuta ugaregeje ugasubira muri yabihe wewe mu mutwe wibwira iki ajya umugwanyi amara umugwanyi sukurasa gusa jabo twari kumwe nababwira nti bagabo ba mama bene mama je gabuje umuko navuga ngo bahobame yange rega twakinye match ari wabo nibuka twaranganije kandi nababwira nti jewe abakinyi banje banyumviye hajya nta kintu cambere nko gutwara umuntu akumvira mukavyumva kumwe rujya rukino rero kuri jewe gwari rukino rudasanzwe kuko gwari rukino rwa qualification nari nzi ko nitwarutsinda abarundi barara neza nko kuvuze ari inkoko n'agakwavu byari biryoshe abantu bose bararyoherwa amabarabara ruzura ari Bujumbura ari ruguru mugaba hanini benshi bari hagati yanje rero nabajije tugo tugira entraînement ya nyuma mbaza ngo mbe ngurafise umutima ndamwe ni kubera iki ntogira umutima kandi twarakinye match ari niko nditwengera mugahajya nawe bitwengera uvuga ati je abakinyi banje twateguye match ikiza kuba kiraba muga kazima nateguye match ikibi no kudategura rero wayiteguye ntabwo banamwe none ubwo bukize ubushirahe mugura kina ikiba ikaba murabona ko hajya Aubameyang aronse kofra wanye ko abantu bose bataraba baraba ku ruhande mugaje naguma ndi normal mvuga ati icimana yakuragiye wakoze urakironka nuko rero ntabwoba yari inkino tumaze gukina hajya rero igihugu cari giduteye ubwoba cyane cari Mariko Mari barakina umupira tukavuga duti abantu tubava imbere urumva rero nta match nimwe yari yoroshe nta match yari igumye nuko twari twiteguye twari twakoze abantu baduha morale ico gende ku mukuru w'igihugu yaraduhaye morale yaranatwakiriye wewe hajya babwira umukuru w'igihugu ahantu hose amaze gukwakira abari migisha tuca turagira nyamigisha tuja muri kane turacari ngaho nyene biravuga ko wewe naho nivyo abakinyi babona umeze neza ariko ari umaze imisi ufise ubwoba mwijoro we abana baje kuryamura ugasigara ku mapuro oya none ujya musi urugamba rega ntushobora kujya musi urugamba naho vyugariye urashobora gusinzira gato mu gikiyumvira ati naryamye rega aha umwansi aje rega ni nk'urugamba rujya rw'inkoho wewe ujya ari umwansi kandi akomeye watezwa guma wiyumvira ingene uza kumukenyura mbwa ntabwo bwarimo bwarimo bwo hari abantu baca babiheba no kubiheba kuko n'abajwere hari abavuga bati turabava imbere turi wacu n'aba public yacu isohoka mbwa bica biratugwa ko ndabwira mwene mukine rega kwiyumvira public ni murabe bajya abantu muri ko murakina muramaze gukina umwe kundi murazinanye bica bigenda gutyo nabo baca bararinda cha turankiyo qualification hari watubwiye harimo mazina ya Emric Aubameyang n'abandi bakinyi bakomeye cyane hari umukino cyakajedo warakoresha utari bwakoreshe mu zindi nkino kugira ngo bishobore gukunda oya nakajede kubera twaye twakinye match amikare ya mbere ivyo ni bintazi mwiyumvira mugabo hajya witeguye wagize entraînement warushe anose bakubwira ibikorwa vyawe nivyo bizoguha umusaruro utakoze ugomba gusarura utakoze twari twakoze ari mu mitwe y'abakinyi ari kuri terrain twese tukimvamo ko qualification twikeneye en fait ijya ni victoire ya equipe ni victoire y'igihugu il fallait ko tugwana emeka ni navyo vyabaye turashobora kuronka iyo qualification ajyana amateka dasanzwe no haba kuri wewe no ku gihugu ego cyane ko ni bwa mbere nibwo bwa mbere ego twarakinye muri junior muga murazi ko qualification ya kani yabaye bajuma munsi bagikina vyaranse muri Gabon vyanse rero twebwe turagira mu mahigwe niyo groupe twari kumwe turashobora gutsinda turabakarifiye nuko na mahigwe hajya imihezagira ashobora kuza mugiza wakoze twarakoze tuyumvamwo ko ari groupe nanagize n'Imana yari nka generation imwe nabara abahungu bangana bazinanye je nababwira bimwe nkababwira camugena mugira inama namwe mwumve ko mwahanye morale ahanyuma duteruye umupira wa Gabo kiya gihe abantu barabonye ko football boyiha icitirangwa c'amahoro kuko abantu basaba dasanga ivyumviro barabakeza aho uri tubwire hari utuntu twoba twarabaye mu makuru y'isi yaba mu baturongoye canke abandi bantu bo hanze babakeza mbega nimba warabakeje urabona ko ayo mateka arico byahinduye mu buzima bwa busanzwe apana kuvuga ngo watwaye igikombe ariko mu bijanye n'imibereho yawe ego cyane uravye ntibishobora kudahinduka kuko n'ubu hari abagiye aho nca bakavuga ngo ujya ni mutombora ngo ujya ni naka
urumva abantu bakuramutsa haba harimo urukundo haba harimo kwizera ivyahindutse ni byinshi gose uko nanje no mu mubiri wanje narahindutse narumvise ko nse ngakubera kino kina Coupe du Monde ubu ni reve ndiko ndagira ndiko ndarota muga mu kurota ifo ngira bo turotana ndose je nyene nzoba ndumusazi nico etwa rero novuga ko inguvu zarabimpaye nico ituma nanje ubona ngerageza guhinguva abana tumenyereza kugira nabo bashobore kuzoreva injuru kina Coupe d'Afrique et Coupe du Monde pourquoi pas. Turi kuri centre technique tugusanze ugomba ukina match n'umugwi wawe mushasha Buja City. Turacari ngaho nyene. Olivier umaze gushika ku bintu vyinshi ufise palmarès nyinshi cyane. Twageze kumva mu miseze uri muri Bumamuru wisabira yuko boguhaba gucungera kubera umutekano wawe ubangamiye. Bijya bintu vyari bivuye kuki oya bijya urumva lo public nti turashobora kubatumva cyo gimwe football uko bajya nababivuze n'abagenzi karacamwe kubera urumva dushaka gutsinda mugabo integuro wabiteguye gute iyo abatugenda turazesangura uko nk'abafana bo mu yandi ma equipe urasanga abafana bakotiza mugabo abandi bashaka gutsinda mugabo gutsinda hajya ni nka examen ntibamenya ingene umugwi wa uteguye cyangwa uteguye ingorane bafise ntazumenya umva akabamenyereza rero utezoca mu ngorane zose kandi ukazafronta ntuzuzihunge zafronte uzibone naho yo bari di mauvais côté di bon côté umenye bigukuriye mu cigo umwanya wose bikure mu cigwa ejo ni washika ugasubira gukina ubone ko ushobora gutsinda muga ntuze banke ko watsinzwe ubona aho nyene gumutsindwa uca usanga wijajara moraliraza mugabo nukugerageza ukaguma na temperament y'abakinyi bakaguma bakwizera bafise morale kugira ejo canke hirya ejo ubuzima bw'umupira je mvuga ubuzima bumara watevye ni 10 imyaka 10 murashobora guhurira hanze akazokubwira je nshobora mbwira ati wa mwakura wibuka vyagenze gukina mukibukanye ibintu vyiza kubera washizemo rigero ushiramo discipline nibuca usanga rero ejo musashobora kwanga mugejo muhuye akavuga ati hajya bijya wagize ntivyari bibi nuko rero urumva tuja mu madomene menshi tuja muri iyo mentale tukaraba mu kinyameze gute kugira ushobore kuba ku mugwi hajya ni kuba kinini ndavye n'ama staff dufise usanga ari ama staff adakwiye cyo ginagenda muri yo stage yo mu Bwongereza nka Deshe yarambwiye yatangiye kumbwira ngo sukwishima ngo j'ai 28 membres de mon staff dont aba babiri ujya gi Stefano wundi mbamana uhamagaye Desha ukamwinvita batezwa ko bari kumwe 28 personnes 28 staff ya 28 personnes abo bantu babiri umwemvise batezwa ko bari kumwe c'est-à-dire wemvise nuzenye Desha nawe abarimo abo bayo batatu umva nindi terambere naho ntashitse kuri nindi terambere nagiye kubona nti bwabundi bigenda gutya bampaye umwanya umunsi umwe babwira mugomba ko tegura umugwi wa football gerageza mugire ubu detail bwose uko hajya tubabona mu kibuga mais en dehors ya terrain niyo stage nagiye muri Barcelona uravye organisation zabo niyo organisation uvuga ati mbega basha ibintu bikasho byari muga twirunganije tukabumwe mbira turashobora kubishikako kugira hajya aba bajere bagoma bumva ururimi gumwe hari gihe avuga ari karatugora canke mwaho twadusuma psychologue muri equipe rimwe rimwe aragenda akabayagisha ugasanga hari abavyumvise uguca ukundi muga vyose tubirondera kugira turonke resista kuri tele tuma dusozere kwiki kintu ca CAN qualification turayironse mu majambo avunaguye bibaza ko ari kiye kintu mwakoze ico gihe federation yarakoze cyangwa abarundi bakoze kugira ngo dushobore kuronka qualification kuronka yo kuja mu gikombe ca Afrika c'abakuze bitari bwakoreshwa ikindi gihe ego ico twakuyemo nukumenya ko nta kintu kidashoboka ni twaba twaragiye muri CAN turashobora kwisubiramo pourquoi pas muga hagati y'ivyo hariho ibikorwa eske twararonse isomo turiko dukora iki hajya igikuru sukuraba ivyo wakoze nugukuramo ivyo wabonye kugira bizogufashe kubandanya nico kibazo nyamukuru nico twiye kwipoza kugira turabe ko nejo canke hirya ejo tosubirayo turagiye muri CAN inkino zose twakinye nta gisinura kimwe dutsinze nta nico batubeshe ati ni orge habuze ikiga mutombola oya uravye nta cabuze je bijyanda bifata ko urabona twaragiye muri Qatar muri preparation dukina na Algeria kandi ibitsindo vyarinje Algeria twaranganije no baracavuga ko ari twe twabateye imigisha kugira abatwari bace batwara irya CAN duca tugenda dukina na Tunisie amwendi une semaine
duca dukina match ya mbere ya Nigeria urabona abakinyi baritanze bariko bakina n'abakinyi b'ibihangange bakina mu Bwongereza je mfata ko ijya match twakinye twaraba surcharge ku buryo match zikurikira kuko akinya na Nigeria agacahura na Madagascar rimwe rero romantari cikenegwa ni ya staff cikenegwa iyo kuba Sylvia Dopre kugira nibaca bavuga ngo byaheze Madagascar naci dusinda tugira n'amahigwe match zo kuri match yanyuma kudasinda rero ivyo bitsindo bivana uravye nivo y'abakinyi bacu nta mahiganwa komakomeye novuga yabura yabarimwe mugabo ni kujya nyene vyagenze twararonka tugahusha urumva niko vyari vyanditswe niko twateguye muravye nivo yacu paraporo y'abandi n'integuro zabo bamenyerekane wasanga hari bihushane vyinshi nk'umukoci afise amateka menshi novuga ko ufise amateka menshi cyane kabisa icyo nawe ugiharira nk'umukoci yashoboye gufasha Burundi buraja muri baronka qualification kuja muri CAN naye kajambo wotekerera abakoci bariko bararuka ubu bifuza kuba nka wewe cyane barenga washitse ego cyane ku mukoca ego nivyo jenshi hamwe kwanza nukubikunda sinovuga gutezwa ko warakinye mugabo warakinye birafasha gusumba rero uno munsi abakoca bariko baraza bakiri bato no bahanura kwanza kuza baricara n'abakinyi kanatsindangira n'Imana ni je ndabarongoye rirabwira ni mwicaye n'abakinyi muyaye nka batoyi banyu muvugane neza mutwenge hanyuma umwereke kuvyo uriko uramwigisha bifata hari ugikina niyo avantage hari ivyo yabonye ugikina hari ivyo yabonye n'umukoca urumva ivyo byose bigiye hamwe urashobora kuvuga ati okay ubu rero reka munyifato nifata nuku umukinyi ukamubwira ukamugira umugenzi ntumugira umugenzi wo kuja hanze umugenzi mu kibuga n'umuntu yemera kugukorera ivyo umubwiye akabikora uko ushaka kugira niyo hoba correction uzoyigira kubera watanguye kumwereka uzoyigira partir of vyo wamuhaye naho match yo munanira caka iresisa nucuhesha rabi kintu umwongereza gishobora gutuma ko wantrinye ntiyagire n'umukinyi numwe urungika hanze naho nyene si vyiza ifo kwitora amakosa hanyuma ukaza ugakurija je suis sûr umaze diza ukora gutyo umusaruro uzobona kandi bizokuryohera uzovuga ati je namaze ikintu mu gihugu naho ntabandanije Ale Olivier niyunge ko akaja mu gasana kanyuma nike kintu cyakubaye kuri umukinyi utazofa wibagiye ikintu cambaye ko wanakivuze ni qualification ya kane byari ibintu bitegomwe nk'umukinyi naho novuga qualification ya ntuzenye ya dutsinda Egypte ngaha sinzi ko ari bwanavuke twatsinze Egypte ngaha igori ryari giwanje ni jenzwa ko n'abakarifi urumva je qualifier l'équipe en tant que joueur en tant qu'entraîneur ni ibintu biryoshe gose waruzi ni watanze qualification y'Uburundi kege cya junior nkiri umukinyi matwe yakina Egypte hariya twabatsinze 1-1 tuje ngaha tubatsinda 1-0 ico gitsindo cari ciwanje umva ndabakarifier pour en tant que joueur j'aspire ndabakarifier en tant qu'entraîneur ayo n'amavuta yo ni impwemu oya nibishika ivyo biruzuye ahantu hose ntiwoca wishima ngo wagize ibi ahubwo ngomba abatarabikora abari nyuma yanje ndabasunikira gukora kuko vyavuye mu bikorwa nakindi vyavuyemo ukoze rero hariho impembo y'umuntu yakoze nibaze rero ko ari yo mpembo naronse n'ubundi ko ndabandanya mfasha abandi bakiri bato turabe ko ejo canke ejo tworamura igihugu cacu muri football tukamenyekana ko kigiye twarifiya equipe nationale baramenye Burundi nibwo bwa mbere bujaye urumva hari amateka umuntu akora ntuyamenye mugabo ndiko numva ama radio se ama RFI bambaza basubira bambaza naho bambaza ngo bigenda gute ukarifye igihugu kiri mu magume ntoya football sayo magume abana mu gihugu baguma bakina mwene mwamona ko ara magume je nta magume mbona kuko turiko turatera umupira ego ko biza kwindi point ndasa birakuze kuvuga ko mu rukino rwa football hariho kenshi na kenshi twarabonye utu video ngo bakinyi bakoresha ibintazi abandi ngo ibini umwe nk'umukoca mumaze imyaka myinshi mwarabanye umukinyi ubu muri abakoci kubgawe bijya bintu vyakira gute biya bintu uravye biya bintu ntibibaho mu bisanzwe ego turavyizera nk'abanyafrika mugabo ikintu ca mbere uzokubesha uramuzana imbere yanje ndazi ko football ari bikogwa uba wakoze je naguye n'akarore muri abajwere bubu dufise mu Burundi babikunda kubera atarabakoze muga je ndibuka kuri bajuma Mosi ba Said Makasi waza kuri entraînement équipe uvuye ku college waza kuri entraînement équipe Juma Mosi irwa ku musenyi akaza no kuri entraînement équipe nuko yabirondeye Marike bijya no kubwira abavuga ngo Marike n'umurozi
je me rappelle ndi muri Vitaro nkiri umukinyi yarigeze gutera amakufra ashika 10 kinga mbwira ni wafata 5 jewe ndaguha 10,000 yakora muri douane yarafise amahera Kingi yakubiswe penalty sina penalty kuri 20 metres yamuteye zose haswe kwinjira zose nuvuga rero bavuga ngo Marike yarabikoze agaca kwesha ngo ni imiti kugira ugira ubwoba uwo munyafrika yumvise imiti acajugumira mugabo ahani nakazi warakoze ubu warabirondeye nta cizana icizana uburi umusuma canke umurozi kubera watinye gukora uca witwaza uburozi nuko rero hanura n'abajene bubu bareke kunavyumvira amenye iyo pasa iteye izana igori canke izana ikintu ciza uwo mupira watse amenye naki mipira ngahe nshika n'amapasa ngahe ivyo les basiques urana ama école de foot tugira ivyo yavyiga muri école de foot mugabo ko atavyo tugira nukugerageza ukabibereka mu majambo ivyo ukeneye ndibuka hari uwambwiye ati navuze ni muri football araba abajeni ambwiye ngo ico kibazo ntuzosukaye n'umuzungu Infantino ndi muri Angleterre yambwiye ati les génies il y en a partout va le chercher ce génie chez toi au Burundi il y en a c'est-à-dire anumye asubije muri vya binabwira asubije mu bikogwa ibikogwa nivyo bizotuma ubona iyo mujeni ingene yugurutse ingene yugubakugukiye nivyo bizotuma n'umupira wacu utera imbere ndagushimire cyane ale Olivier n'ubu mukanda kwifuriza na bonne chance kuri match gomukina ego cyane urakoze gushima bonne chance nivyo nzoba nakoze sa beme kwiruka niyo bonne chance usaba imana ukanuye amazi kayiyamina ibikogwa anje kuraba eske ivyo nabigishije baravyumva nkoriki ejo dushankoriki subire ntera umupira vendredi iyo ushinzwe match wimva gute niyumva gusubira gukora gusumba bikwigisha iki nivyo ndabwira binyigisha gusubira gukora gusumba kuko sinigera nemera kujya yansinze ari candusha mvuga niko nabonye imatch reka ngende gutegura abakinyi banje ejo nanje nzobatsinda ndagushimira cyane ale Olivier ego namwe murakoze kuganira ni bintu bizofasha abakiri bato benshi kugira bashobore kumenya ico bazokoresha canke hirya ejo reka ndabashimire mwese mwavyo muri mu urabana natwe gutambira mugaza mbese biranagwaze ko mukanana mutoreka gwa rukundo kuri mikoro juste gale gadro for more sake black manishoni black bedo camera no musaza ndabura ati bye bye ciao alla vista ula ushilo mushilo none